uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndagwaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba uzishikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu nyigisho ziheruka twabandanije kwiga kw'ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca mbere, aho twarabiye hamwe ibijanye no kwatura ivyaha duhereye ku murongo wa 8 tukageza ku murongo wa 10. Twarabonye ko Imana igomba ko tugendera mu muco, tukamenya ko turi abanyavyaha, hanyuma tukavyihana, tukongera tukavyatura, tukabona guharirwa. Mu murongo w'indwi wo muri iryo kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca mbere havuga ngo, ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cose. Twarabonye kuko kugendera mu muco ari ukwemera kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Twarabonye yuko iyo umuntu ari mu muzimagiza atamenya ingorane zimugeramiye kuko atazabona, ariko umuco wo werekana vyose, vyaba bibi vyaba vyiza. Iyo umuco rero umuritse mu mitima yacu, tukabona ibyaha vyacu na hacu kuvyihana kugira ngo tubone amahoro y'Imana. Yohana rero yarakariye abantu b'ababeshi biyita b'Imana kandi bagendera mu vyaha. Twarabandanije kuraba ayandi majambo rero akomeye atwereka ingene twovyifatamwo mu gihe ijambo ry'Imana ryamaze kumurika rikaduhishurira ububi bwacu. Usomye ku murongo w'8 haravuga ngo, tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Aha rero twumvise ijambo rikomeye kurushana rya rindi ry'umubeshi. Umuntu agezaho avuga ko atacaha afise mu bugingo bwiwe, nta kuri kuba kuri muri we na gatoya. Ntaba ari umubeshi gusa, ahubwo aba ari n'umunyabinyoma. Nta kuri kuba kuri muri we. Uwo muntu aba yihenda wenyene, nta n'uwundi aba ariko arahenda. Erega mugenzi wanje, asangwa wibaza yuko uri umugororotsi, ubugororotsi bwawe burateye agahinda. Uwo mwubakanye ari mu magorwa, kuko biragoye cane kubana n'umuntu yiyita umugororotsi. Niho Yohana yabivuze neza ati, tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nta n'umwe rero yoshobora kwiduza kugeza aho yoringanira n'Imana, nta n'uwoshikaho ataba agicumura kandi akiri muri ubu buzima bwo kw'isi. None rero mugenzi, mbega wewe wiyumvira yuko uhenda nde iyo uvuze yuko utagira icaha, yuko uri umugororotsi, intungane? Ni wewe wenyene uba uriko urihenda, nta wundi uhenda. Oya, si Imana ubesha, kuko Imana ntibeshwa. Si umubanyi wawe ubesha, si inshuti, si umugenzi, wewe ni wewe nyene uba uriko urihenda. Yohana aravuga yuko uwo wese yibwira ko yamaze kugera aho ataba agicumura aba yihenda wenyene. Ukuri ntikuba kuri muri we, kandi ni benshi bihenda gutyo. Uko rero ni ukwishira hejuru kugira ngo bigereranye n'Imana. Yohana yarerekanye inzira y'ukuri umuntu yocamo ngo ashobore kumvikana n'Imana. Iyo nzira y'ukuri twarayibonye yuko ari inzira y'ukwihana. Hari ijambo twasomye ku murongo w'9 aho Yohana avuga ngo, nitwatura ivyaha vyacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kose. Kwatura ivyaha vyacu, iyo niyo nzira nziza yo guhuza umuntu n'Imana. Ijambo kwatura uriravye kuva iyo ryamuka
mu rurimi rw'ikigiriki risobanurwa ngo kuvuga ibintu uko biri. Kwatura ibyaha ni ukwemera yuko ibyaha ari ibyaha nk'uko Imana ibivuga, maze ukabiyibwira mu buryo bwo kuyisaba ngo ibigukize. Iyo rero twatuye ibyaha byacu, Imana iratwoza ukugabitanya kose. Wibuke wa mwana w'icangazi, igihe yashika imuhira anuka umwanda w'ingurube, se ntiyaciye amwambika impuzu nziza ngo yambarire kuri ya yindi yari amananye igihe inuka. Oya, yabanje kumwuhagira kugira ngo abanze amuhumanure arabe yuko yosa neza. Ntiyari kubahuka ngo amwambikire ku mwanda. Kandi wa muhungu inyuma y'iminsi mikeya niyumvira yuko atari kubahuka ngo avuge ngo ngira nisubirire hariya muri cya gihugu ca kure. Iyo rero watuye icaha cawe, ni ukuvuga yuko ico caha ucanse utakigomba kugisubiramwo. Twarangirije ku murongo wa 10 havuga ngo tuvuze yuko ata caha twakoze tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Mugenzi wanje, wirinde ntugire Imana umubeshi. Ikigukwiye ni ukuyegera ukayugururira umutima wawe, ukayibwira ibikubakiye byose. Yibwira intege nke zawe, uyaturire byose, hanyuma uyibwire yuko ugomba kwifatanya nayo no kuyikorera. Urabe rero neza ntubeshe Imana, ntukibeshe wiyumvira ngo uri kubesha Imana. Niyo wiyita umugororotsi uzoba uri kuribesha, kandi uzoba uri kuragomba kugira Imana umubeshi, ariko iyoyo ntibishoboka ko yihindura umubeshi. Yizere nyabuna, uyihe ubugingo bwawe ibuganze, nayo iraheze iguhe ubugingo budashira. Imana ikugire neza. Mu cigwa c'uno munsi naho turabandanya kwigira hamwe ivy'ukwanka icaha. Twongere turabe ingene Yesu Kristo yitanze ngo abe impongano y'ivyaha vy'abari mw'isi. Amajambo adufasha muri kino cigwa tuyasanga muri iri cete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Iki gihimba ca 2 tugomba kwiga ko muri iri cete rya mbere ryanditswe na Yohana kiza cunganira ivyanditswe mu gihimba ca mbere. Igihimba ca mbere gishimikiye ku vyo gufatanya n'Imana mu kugendera mu muco w'ijambo ryayo, ari nako kugendana nayo. Ikindi dutegereza kwitwararika kugira ngo ubwo bucuti bugumeho ni ukuyaturira ibyaha byacu. Iyo tugendera mu muco rero, tumenya yuko amaraso ya Yesu Kristo ashishikara kutoza ibyaha, ariko tukavyozwa ari uko tuvyaturiye Imana yo yigororoka. Reka tubanze turabe rero umurongo wa 1 wo muri iki gihimba ca 2 mu icete rya mbere ryanditswe na Yohana. Havuga ngo, bana bato, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi. Dusomye ngo, bana banje bato, ndabandikiye kugira ngo ntimukore icaha, kugira ngo ntimukore icaha. Yohana rero yatwandikiye ayo majambo yose kubera ko Imana itagomba ko abana bayo bakora icaha. Imana yadutegekanirije uburyo bwo kudufasha ngo ntiducumure, mugabo tuguma turi abanyantege nke. Yohana ntiyanditse avuga ko tutazocumura. Ico yavuze ni uko ico Imana igomba ari uko tutocumura. Imana igomba yuko tugenda tuyihimbara, ni ukuvuga twitondera ijambo ryayo. Twibuke yuko icete rya mbere Yohana yanditse ryandikiwe ab'inzu y'Imana. Iryo cete rero rishimikira ku bucuti buri hagati y'abana b'Imana. Ivyo turabivuga kuko usanga uyu munsi mu mashengero menshi bashimikira ku vy'umubiri, ku vy'ubutunzi, ku vy'imigisha. Ariko turashimikira ku bucuti buri hagati y'abana b'Imana kugira ngo turushirize kumva agaciro ko kuba mu b'inzu y'Imana. Birakenewe ko twumva ko dufatanije na Data wa twese wo mw'ijuru. Yohana yakoresheje ijambo ngo, bana banje bato. Aha rero yagomba kuvuga abana b'Imana bavutse ubwa kabiri.
arabandanya ati ndabandikiye ibyo kugira ngo ntimukore icaha. Erega nta n'umwe aragera ahantu adashobora gukora icaha, naho hari abantu biyita abagororotsi bakomeye. Hari umwana yagiye kumara iminsi ibiri arara mu muryango w'inshuti, asanga ari ahantu hameze neza, bama basenga iminsi yose bakoraniye hamwe. Asubiye imuhira yashitse ayagira abavyeyi ingene aho yahora hari hameze. Yababwiye ati aho nahora bafise umugenzo mwiza wo kwama basengera hamwe bagasoma ijambo ry'Imana. Umuvyeyi yamasengera abahungu biwe ngo Imana ibagire abana beza cane kandi ngo ibafashe ntihagire ikibi bakora. Arabandanya ati mugabe ivyo bintu basavye Imana n'ubu ntirabikora. Nshuti yanje mugenzi, natwe tutagombye kwibesha, turazi ko Imana itaradushikana ku bugororotsi bw'igitangaza kugeza aho tutoba tugikora icaha. Ariko Imana ntigomba ko tuba mu caha ngo tukigenderemwo ataco twinona. Nico gituma Yohana avuga ati ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Dusomye mu gihimba ca 5 co muri iri kete umurongo wa 18 haravuga ngo turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha. Ni ukuvuga ko uvyawe n'Imana atagendera mu caha ngo acemange akigira ubuhizi. Ni nk'uko wa mwana w'icangazi atemeye kugumana n'ingurube yahavuye afata ingingo yo kuja muhira kwa se. Naho yari yarakoze ivyaha, ntiyari ingurube, yari umuntu, kandi yarazi yuko se wiwe akiri umuvyeyi. Mu gitabo c'umusiguzi mu gihimba c'indwi umurongo wa 20 havuga ngo nukuri nta mugororotsi ariho kw'isi akora ivyiza ntacumure. Ubu munsi wewe nanje twoshobora kuvuga tuti aho tugeza tubona atabibi dukora. Mugabo rero icaha kirashobora kubonekera mu kudakora iciza kandi twoshoboye kugikora. Iyo usomye mu ikete Yakobo yanditse mu gihimba ca 4 umurongo wa 17 niwe abivuga ati nuko uwuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Hari ibyaha vyo gukora n'ibyaha vyo kudakora. Twemerere rero kugendera mu muco w'ijambo ry'Imana, niho twobona aho tugeze mu gukora ivy'Imana itugombako. Abana b'Imana bose bipfuza gufatanya nayo, ariko iyo bisuzumye birabiye mu cirore c'ijambo ry'Imana barabona yuko batabishoboye na gatoya gushikaho bogenda nk'uko Imana igomba. Ivyo rero biterwa nuko hari ivyaha bigenda bidushira kure ya Data wo mw'ijuru. Hari inkuru yavuzwe aho hambere ku mukozi w'Imana yitwa Spiridion, ingene umunsi umwe yariko arajabuka ibarabara bakaza babona arahagaze arunamye arasenga. Wamengo ariko arasenga, kandi niko vyari biri, yariko arasenga. Umwe mu bari kumwe nawe yari yamutanze kujabuka ibarabara, aca aramurindirira hakurya yaryo, aramubwira ati erega iyo haza igitwazi canke umukogote vyari kugucako, wariko urakora iki mw'ibarabara kumengo wariko urasenga? Aho rero n'imodoka ntizari bwabeho. Niho rero uwo Spiridion yamwishura ati nariko ndasenga nyene. Wa muntu nawe aca aramubaza ati none vyari bikenewe cane?
Spiridion aramubwira ati, nabonye igicu imbere yanje kiza kigomba kuntandukanya n'umukiza wanje, nca ngomba kugikuraho n'imbere yuko noja bukibarabara. Hari abakristo benshi bashishikara kubaho batumvira Imana, hanyuma bakumva ata bucuti bukomeye bafitaniye nayo, bakibaza ivyo ari vyo. Ico mugenzi womenya ni uko icaha arico gikuraho ubucuti bw'umuntu n'Imana. Naho twogabagabira Imana, si kuvuga ko tuba dutaye agakiza. Yoyo iguma ari umuvyeyi wacu, kandi Umwami Yesu agumana umwitwarariko wo kutugarukanira ubucuti na Data wo mw'ijuru. Ico gituma twumvise mu gace ka nyuma k'uwo murongo ngo kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi. Yohana hano yavuze ko uwo mwitsa ari uwo kuduhuza na Data. Birumvikana yuko atavuze Imana nk'uko womenga iri kure yacu. Yavuze Imana umuvyeyi wacu ari hafi yacu, ni ukuvuga Data wa twese. Ni ukuvuga ko agakiza kacu gafatiye ku vyo Kristo yadukoreye. Ibikenewe vyose kugira ngo dukizwe vyaramaze kurangurwa. Nta kintu dushobora kongera ku gikorwa ciza cakozwe. Ico twokora ni ukumenya ko dufise umwitsa kuri Data wa twese, kandi uwo mwitsa ni Umwami Yesu Kristo umugororotsi. Iryo jambo ngo umwitsa niryo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, rikaba risobanurwa ngo mpwemu yera. Mpwemu yera rero niwe mwitsa dufise hano mw'isi. Umwami Yesu nawe akaba umwitsa wacu, canke umuvugizi wacu mw'ijuru. Umwitsa rero ni umufasha wo kutwitsa uwo twita umuvugizi. Ni ukuvuga uwiteguriye kutugwanirira mu gihe cose bikenewe. Dufise Data wo mw'ijuru w'igitangaza, kandi iyo ducumuye ntituba dutakaje agakiza kacu, ntaca duheba. Ariko ico twomenya ni uko Satani we agomba ko twotakaza agakiza. Ni naco gituma yama yiteguye kuturega. Twokwibuka ingene Satani yagerageje kurega Yobu ngo amutandukanye n'Imana. Natwe Satani ntatinya kuturega, ariko dushima Imana ko dufise Umwami Yesu atuvugira. Imana ishimwe ko umwitsa wacu arusha ububasha umwansi wacu. Umwami Yesu yaradupfiriye, niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Dusomye muri iri kete ryanditswe na Yohana rya mbere mu gihimba ca 2 umurongo wa 2 havuga ngo, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu, mugabo si y'ivyacu twenyene, ariko n'iy'ivy'abari mw'isi bose. Ngo kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Iyo mpongano ni ukuvuga ihuriro ry'Imana n'abantu, nk'uko tubibona mu ikete Pawulo yandikiye Abaroma. Aha rero muri iri kete Yohana yanditse, iryo jambo rirushirizaho gutahurika, kuko rivuga yuko Umwami Yesu yaturihiye umwenda w'ivyaha vyacu. Ni ukuvuga yuko umwenda w'ivyaha vyacu warishwe n'ukubabazwa k'uwundi muntu. Imana ishimwe ko dufise Yesu Kristo nk'umwitsa n'umukiza, yatubereye impongano. Twihweje uwo murongo wa 2, turabona yuko Yohana atavuga ko iyo twihanye duca turonka umwitsa. Ndavuga yuko iyo twatuye ivyaha vyacu duca turonka umwitsa, kandi iyo turanguye imigenzo canke ivyosa n'ibirori bijanye n'ukwiyambura ivyaha, ariho duca turonka umwitsa. Yohana avuga ati, ni umwitsa kuri Data wa twese. Ni ukuvuga yuko umwitsa tuba tuza twaramurose tumufise n'imbere yuko twihana. Ariko mw'ijuru iburyo bwa Data araduserukira, nk'uko Satani nawe ariho ari ngo aturege. Kubera rero ubwizigirwa bw'uwo mwitsa, mpwemu yera aca twemeza ivyaha vyacu, maze natwe tugaca tuvyaturira Data wa twese. Umwana w'Imana wese ukuri agumana umwitwarariko wo guhimbara Imana. Akifuza kumenya ico cose camutandukanije n'Imana, ngo acitandukanye ko nawe.
muri Zaburi y'139 umurongo wa 23 n'uwa 24 dusoma ngo, Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro vyanje, urabe yuko hari inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Umukozi w'Imana Dr. Ari niwe yatanze akarorero gakomeye k'inyigisho zijanye n'ivy'ukwihana afatiye ku vyabaye imuhiriwe. Umunsi umwe umuhungu wiwe yakoze amakosa, aca aramwirukana, amukuraho yahora arara mu bandi imuhira, amurungika mu cumba ca wenyene. Ati umunsi ntuze kugaruka ngaha gusangira natwe utabanje kwihana ivyo wakoze. Uwo muhungu yarase kuvyemera, aca arigira aguma muri ca cumba bamushizemwo. Abonye hariko aragera kuja ku meza n'ingene yarashonje, ahamagara se wiwe amusaba ko yoza kurya. Se wiwe ati bikuvako? Wa muhungu ati asangwa wiyumvira ko hari ico noba nakosheje, ego mbabarira. Se nawe aramubwira ati ivyo ntibihagije. Mu nyuma wa muhungu yarongeye guhamagara se wiwe aramubwira ati ego data wanje, asangwa mwese mwe na mama mwibaza ko noba nakosheje, ngira ngo niko biri. None rero ngomba kuza kurya. Se yongera kumubwira ati oya ivyo ntibihagije. Mu nyuma araza yumva wa muhungu ariko ararira avuga ati ndasavye imbabazi, ndazi ko nakubabaje, ndasavye imbabarire. Niho yaca ava muri ico gihano akaza bagasangirira hamwe, kuko ubucuti bwabo bwari bugarutse. Mugenzi wanje, usanga uri umwana w'Imana, uri mu rugo rw'Imana, nayo ishaka ko woguma mwumvikana nayo. Nta mategeko canke imigenzo wocamwo ngo ushobore kuba umukristo mwiza. Imana igomba ko tuyibwiza ukuri uko tumeze mu mitima yacu, tukifuza kubana nayo amahoro. Nahacu rero kwitondera ivyo umukiza wacu atugera, kugira ngo tugume dufatanije nawe. Turarangiriza kino cigwa cacu ku murongo wa 3 muri rya kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 2, havuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, ni ukwitondera ivyagezwe nawe. Uwo murongo uvuga ku vyo kumenya neza tudakekeranya ko turi mu muryango w'Abimana. None twobimenya neza gute? Ivyo tubimenyeshwa n'ukuntu twitondera ivyagezwe vy'Imana. Tukuvuga ko twohera ku ntango ngo twitegereze vya vyagezwe 10. Uguhera ku ntango nk'uko twobibwira abatarakizwa. Ariko rero iri jambo ryo muri uwo murongo wa 3 turumva ko ribwirwa abamaze kumenya Imana, ni ukuvuga abamaze kwakira agakiza. Abo nibo babwirwa muri iri kete ryandikiwe ab'i Galatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa 2 ngo mwakirane imitwaro, mushitse mutyo ivyagezwe na Kristo. Mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Itesalonike rya mbere mu gihimba ca 4 umurongo wa 2 naho arababwira nk'abana b'Imana ati murazi ivyagezwe twahawe n'Umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. Bimwe muri ivyo vyagezwe turabisanga mu gihimba ca nyuma c'ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonike. Muri ico gihimba turahasanga ivyagezwe bishika 22. Bimwe muri vyo bikaba ari nk'ibi ngo mwame munezerewe. Imana rero igomba ko tuba abakristo banezerewe, ngo musenge ubudasiba. Imana igomba ko twama twumva ko turi kumwe nayo ubudasiba. Ni ukuvuga ko naho hatoba mu gihe upfukamye usenga, utegerezwa kuba mu masengesho aho uri hose. Ikindi cagezwe ngo ntimukazimye mpwemu, ni ukuvuga ngo ntitukamwankire ivyo atubwira. Ivyo rero ni ivyagezwe bimwe bimwe Yesu yahaye abizera Imana. Asanga ugomba kugumana ubucuti n'Imana, ivyo dutegerezwa kwama tuvyitondera. Ntitukibaze ko dushobora gukora ivyo twigombeye, kuko twoba tubifiseko uburenganzira. Umukristo ntakora ivyo agomba, akora ivyo Imana igomba. Turarangiriza ku ijambo twabonye muri uwo murongo rivuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi.
twibuke ko Yohana yari yiyemeje kwishura ibibazo by'abiyita abanyabwenge mu by'Imana kurusha abandi. Yari yiyemeje guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Yohana rero aravuga yuko igihambaye ari ukumenya Yesu Kristo. Hano rero turumvise ikitumenyesha ko tumuzi, yuko ari uko twitondera ibyagezwe nawe. Tutamwumviye naho twoba turiko turihenda ngo turamuzi ariko atawe tuzi. Nshuti yanje mugenzi wakurikiranye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, turumvise ko twariko turavugana ku bijanye no gufatanya n'Imana. Kandi rero ntawe ushobora kwifatanya n'Imana canke kubana amahoro nayo mu gihe atayizi. Rero wemere kwitondera ivyagezwe vyayo, niho nawewe womenya ko uyizi. Imana yiyerekaniye muri Yesu Kristo, kuko Yesu niwe yavuze ngo ubonye jewe ababonye Data. Wemerere rero Yesu aganze ubugingo bwawe, niho uzoba uriko uragendana n'Imana. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagukengurukiye cyane kuri izi nyigisho turiko turaronkera muri iri kete rya mbere Yohana yanditse. Turabonye yuko hari ibyagezwe twahawe nawe bitubarira yuko turi abana bawe. Ntawo bishobora kubyitondera kuko muri twebwe hari ibyaha. None rero ndakweretse uyu muntu yakurikiye zino nyigisho akaba asanze atsindwa n'urubanza imbere yawe, atoshobora gufatanya nawe. Umuharire ibyaha byiwe, wemere Yesu Kristo uganze ubugingo bwiwe, kugira ngo uheze umuhishurire Data ari we Mana, abone gufatanya nawe. Umurongoze muhemu wawe yera, kugira ngo mu kubaho kwiwe akore ibituma Imana ihabwa icubahiro. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikigwa cacu c'umunsi kigaruke ngaha, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, cyangwa ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twakure canke twandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 87 95. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Dukorera muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Gerard nimero 27. Yesu aguhezagire.